Atletico de Madrid na gato inyama y'ubwoba barayikubaze na gatoya Barcelona ifite abakinnyi beza Samatisha Ford inyama y'ubwoba barayikubaze aka ntabwo bangira hano hantu ese ubwo umuntu abugirira umuntu akomeye ndabugirira umuntu uzi gatakomeye sawa yirirwa arisarananga ngo shaka ibaze nk'umufana w'umufaransa sha yovugira ikintu kizima mu Brazil nico akunda umufana w'umuki oya nese je ndikumvugira Barcelona umufana w'ubufaransa yari kuvugira ikintu ibya Brazil ntavyo nzi ndikumvugira Barcelona yuko igenekere d'abord barabanza bayitsinde lo 4 hama lo 8 barakina lo 4 lo 8 hama lo 8 hama lo 14 bashobora bakina lo 14 bivuze ngo intervalle yo kuva lo 4 gushika lo 14 misi 10 haracamo gusa match ya Espanyol Barcelona Rafinha ni baramuka bayi qualified aragaruka muri Dembe oya nta kibazo barabakora ikintu coroshe barabakora twende kazi imani bacungire ikefo cyambu c'abafana ikefo nabonye imbere ya Atletico de Madrid atakintu kimasobanura hebu senga de la Fuente nabe yamukinishije gwaye ko de la Fuente niwe wundi naho umwereka ibipimo vya Yamari Terafuente erega nuko bamaze kumubesha Terafuente Brunovisa avuga ngo nagiye ndi umunyamaroke nari gutamba de la Fuente wajati wewe wari kuvyakira ati yaba je ndi umunyamaroke bakambwira ko duhaye igikombe nari kurara mu kirere aya jewe hano nta kibazo mse kuri Rafinha nubwo yagize ikibazo cy'imvune Barcelona gusezera Atletico de Madrid ni ibintu bisanzwe cyane naho bocha bakayisezera mugabo ni kudiyo kuri Barcelona ni kudiyo birumvikana takaje umukinyi mwiza mu kibuga ndetse no muri vestiaire nuko bimeze muri equipe yitwa Arsenal ngo abona ko ari umwanya mwiza cyane kuwitwa Skelly kugira ngo equipe yitwa Arsenal igombe no gusubiza abakinnyi beza bavunitse hagati mu kibuga Skelly bigaragara ngo witwa Incapi na Riccardo Calafiori Mutaliyano umwanya wiwe baragiye barawudwegera kabisa hariye wo murabasi woheruka waraba gayokera mu kibuga ntiyo usanga ari kera cyane aho yareruka kuri Grimsby Town muri FA Grimsby Town bayitsinda nini yarimo kumwana muto byagenze gute oya ikintu ca mbere nemeza nuko abari kuri poste yewe baramurusha ariko karazira ububi bw'umumenyereza wiwe koko Mikel Arteta umaze kuromarka ko ufise umwana afise potentiel iri muri we nka Lewis Skelly oya sububi ni maturite utandukanye ibintu none utari matire sububi ni maturite utari matire bikica ibintu niba ari ububi oya ibintu iyo bitanze resultat negative niba ari bibi negative yihe none hari resultat negative kwa Arsenal resultat negative kuri career y'umwana none uramutse muri equipe nationale oreri ni bari gutuma bagwanira uwo mwanya ibaze ko hierarchique Lewis agiye ari gihangange kuri Lewis Skelly ico nemeza coco je uno munsi Mikel Skelly uravye saison yageze mu mwaka uheze bigaragara nkaho Incapi yazanye rivalite yindi ikomeye bica biba ngombwa ko bamunaniza ariko immaturité non pas ububi bw'umugabo witwa Mikel Arteta immaturité ya Mikel Arteta yakoze ku mwana binagaragara ngo uno munsi ugiye kuraba equipe yitwa Arsenal hari nkino zimwe na zimwe bivanye n'ingene umwana ashobora gufasilita je ya equipe yakagomba kuba yarahawe zahawe bano bagabo bamutwaye umwanya zikagira ico zihinduye gusumba izindi rero muzi ugiye kuraba Mikel Skelly isanga equipe ya Arsenal ifise carence y'abakinyi hagati mu kibuga cyane Martin Odegaard ukongera ko uriya mugabo w'umunya-Espagne mu basket Mikel Merino yavunitse ukongera ko Eberechi Eze ibitanguye kuvuga yuko Mikel Skelly ashobora gukoreshwa hagati mu kibuga nanje binda vya pressure kuko biriya bintu vyo gufundikanya nguzanye de Kai Havertz ku numero 10 nguzanyeho Bukayosa kanguzanyeho Leandro Trossard canke nde mba mbona bidafasha terekare Mikel Skelly mu kibuga akinane na Martinez ubimendure kure Declan Rice ikinira umupira ku numero 10 bizakugira ikintu bifaje muri equipe muri construction de jeu muri defense ariko no muri attaque Declan Rice ndemeza yuko agira icafashije abataka bwa mbere nabona na Arsenal ni umwanya mwiza wo gusubira gukina biriya bintu aba yarinye ba defenseur bane mugabo Lewis Skelly agacakinira hagati kuko nimwe mu bantu batanga no vuga ngo iyo stabilité ariko na Zubimendi baba bangabanganywe mugabo witwa Rice akegera imbere na cancane kuno muzi equipe itaragaruka Martin Odegaard Eberechi azagiye kumara igihe kirekire adahari bivuze ngo probablement Saka no mugabo aswi izina rya none mugabo azwi ko izajyana ni Madrid bashobora gukinira rimwe canke rimwe na rimwe akadopta ibindi Max Doman akamu umwanya wo gukina nubwo
benshi bababona nawe ataraba amatire n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ugerageje kuraba ku mbuga zigiye zitandukanye zerekana umwanya umukinnyi yakinye hagaragara intebe cyane gusumba iminota umwana yakinye hose hacapye udutebe gusa ibaze ko nka 2026 kuva itangura sinibaza ko araje mu kibuga akagera kuri kabiri cyangwa gatatu oya yaragiye hegasera 2026 imaze gukina inkino nyinshi match ya Liverpool yakinye iminota 33 iriya bagize ubusa ku wundi Louis Janvier match bakinye na Inter do Milan bayizina 3-1 yakinye iminota 90 batsinda Kairati 3-2 naho yakinye 90 batsinda Wigan Athletic muri FA yakinye iminota 90 Kovic yasubiye gukina bakina na ekipe yitwa Livecontroller berekana ko yasubiriye mugabo yasubiriye match yeze ni za remplacement zo kumara zimwe zo kumara umwanya match ya Man City yicaye 90 0 minute 0 sinzi kari 0 rero ni ekipe ya Arsenal peut-être ari bina abantu banariza ariko ndarabakuriza Arsenal Senegal basomusa n'abandi ukabona ngo ari gihe batarekramye umwanya wa Kelly ariko kandi ibinyamakuru bikabivuga nimbura munsi umugabo yitwa Pepe Guardiola yaramaze kuronka sinyare kata compareza igari hagati witwa Nicoleri no mugabo yitwa Ryan Aitnuri ariko yarabaye kuri pressure yo kumva ko agomba kumaintain urugero rw'aba bagabo akabarondera umwanya bose bagakina niki gituma wewe witwa Mikel Arteta hagiye arabamwo kwa alterna kwimvune kwa Carafiori hakabamwo ama suspension rimwe na rimwe peut-être menga yarabaye suspend witwa ikapiyeni mbari match imwe cyangwa zibiri ariko umwana muri Premier League ukamwicarika gaherayo umwana mu nkino zitwa ko zikonta ukamwicarika gaherayo kandi atamakenga ufise ico nemeracu nuko kuva sezitangura sezo yatanguye tubona ngo uwitwa Carafiori ni mwiza cyangwa se amaze kuba matire niyo ntiyaragira ko twagwa ikibanza no witwa Skelly inyuma y'igenda rya Carafiori agize imvune haduga Piero Inkapia zayigaragaza nawe nk'umwe mu bana ahubwo batwaye ikibanza ca Carafiori mugabo kukuntu habaye kwa alterna sinumva ko atari kuba no gukingira n'imiburiburi uwitwa Piero Inkapia ariko kandi hakaba no guha confiance kugira ngo career y'uno mwana yitwa Kelly uno munsi umwana agasiba mu gikombe cy'isi genzo bibaza Arteta simvuze ko yategerezwa kumuha umwanya ukwiye mugabo yategerezwa kumanajinga uburyo uno mwana profile yiwe itaba y'umu super sub ariko kandi itaba niyo mutitirere baza akaba ngaho hagati na hagati ko deja yaramaze kutugaragariza iyo potentiel yo kumwe mu bakinyi bashobora gupermeta gukina 3-6-1 akaguyo apport muri construction y'urukina fise touche canke qualité zituma equipe ya Arsenal yokina muri wa mwanya bavuga ko kina harambona muri wa mwanya bari kuragirizwa gukina nabi ni cyo kintu navugiye ko ari immaturité y'umugabo yitwa Mikel Arteta parce que uno munsi Arsenal naraye mbonye urukino Victor Yokres yarayakinye turaza kubigarukako ariko n'ubundi bituma kwiyumvira ubuzima Victor Yokres abe kwa Arsenal ni gituma atari ko aratanga umusaruro nk'uwatanga muri equipe nationale binyumvisha ngo l'absence y'aba winga beza kuko uravye Bukayo Saka mwiza yarabaye puize ntakiri Bukayo Saka binatangwa kuntera amakenga ko agomba kugenda kumwe abana babongereza bagenda muri kino gihe bikanyereka Gabriel Martinelli mwiza mugabo yabuze umutegura bico bisubira bikanyumvisha ngo Arsenal n'ubundi rikwirazira ko ikinisha nimero 2 na nimero 3 atarabatero de formation buryo uyu mwana n'umwe mu bana bafasha Arsenal mu bijanye na construction mbese no mu bijanye kwa assista gusumba Ricardo Carafiori na Inkapia ego tuvyemeranya Arsenal yadopse system yiyi mipira y'imiterekano kandi ni mipira mbona je ku ruhande rw'abandi saba bano bagabo b'inguvu bafise niyo taye ariko rero Ismail Skelly yakagomba kuba yarahawe umwanya cyo no muzi ndiko ndabona gutunga Ricardo Carafiori kumva ngo ntiyo kwicara ni faiblesse bivanye n'ico ifuza mu rukina ahubwo kuko gutunga equipe ifise squad yagutse ni atu igera kubatunya igira icifashije rero iyo umenye ngo mbega ndabamanaginga ngwiki hari gihe Ricardo Carafiori jewe mba ndaba nkavuga tegura mu defenseur mwiza mugabo nturi mu laterale ivyo iri kuratanga nk'umuraterale ntibingana n'ivyo Kelly yotanga nubwo ari muto
jewe Mikel Skelly mu mwaka weze yampaye ishusho y'umwana mwiza abongereza bagomba kuzogira nk'umusuccesseur wa Lukshaw muri equipe nationale mugabo ngono muzi nkuko azana ariko arabivuga hari umwana ari kina kwa Newcastle United Lewis Hall hari uyu mugabo wo kwa uyu mwana yaduze kwa Man City bigaragara ngo umwanya wa Kelly wisanga mu kaga kubera ko immaturity ya Mikel Arteta no kutamenya umwanya ubereye wo kumuhereza umwanya wo gukina rero je bano mbona nkavuga ngo laterale gauche n'uyu no mutitiraliza yinkapye na n'uyu mutariyano bakamenya ingene bazoza barapermita mugabo nkabahashire yuko muri equipe yanje ndafise n'imiburiburi umukinyi mwiza ankinira ivyo yize mu ishuri ry'umupira w'amaguru gusumba gukina umukinyi mwiza ankinira ivyo namuteyemo ni periode decisive vyogorana kwicarika inkapye canke Karafiori mu Grevisse ari beza ariko iriya progression inkapye yagize uno mwana wihabwa umwanya ni hari naho yaragize isumbiri wanashima jerega sindayibona kuko nabo ico propose so kwicara kwa inkapye canke Karafiori oya ahubwo no kurondererwa kumwanya uno mwana mu kibanza cyo hagati mu kibuga kuko uno munsi udafise Odegaard udafise n'umugabo azwi izina rya Eberechi wano uza kurunka Kelly kuri nimero 10 mugabo twarabonye ko muri role ya babiri babangabanganye n'umugabo azwi ku izina rya Zubimendi birashoboka erega Rice na poster mu mbambo no musina mukinisha umwe mu bakinya ari determina vision maturité yo kwitanga equipe gusumba undi wari wese umwe mu bakinya ari technique akomeye vision endurance umwe mu bakinyi je tombwira ngo none tumuzi kuri zitandatu tumuzi ku 8 uravye ibyo bari karakina ari giyorore yo mu nimero 10 yasira kandi twabibonye kuri match yitwa ko yakugoye ya Everton yagiye gutsinda minota ya nyuma yagarukanye Berechize ku nimero 8 nimba yeze ukinira 8 kuri uriya rugero twabonye niki cotuma umugabo azwi ku izina rya Declan Rice gukinira 10 ariko kandi umwana bikunda ronka umwanya ibe opportunity yo kuzibira kino kinogo na cancane kwiyo karite muje no kugumana umupira ayifise ngivyo kuri Lewis Kelly mwana muto wa equipe ya Arsenal de Gunners muri Holy Trafford and Job Connect Agents baracabandanya gutwara abantu muri Albania kwafasha gushora gushikara muri Albania na bagana nafise